Kari bakunzi ba Mija Talent TV mwiriwe neza, jewe aho ndi ndakomeye meze neza, ni Joseline Irankunda nkuko musanzwe mubimenyereye, nkunda kubereka utuntu twinshi tugize igihugu cacu ciza, igihugu cacu c'Uburundi. Uno musi rero nagiriwe ubuntu bwo gutembera mu ntara za ruguru, ndi i Bururi, kuno musozi, uno musozi bawitwa gute? Bawitwa Taba. Ndi i Bururi, aha rero nagomba ndabereke ibi biterwa bavyitwa gute munyibutse? Bavyitwa ingano. None muta iki giterwa c'ingano hino i Bururi gisanzwe kihaba, ndabona hariya hose nico, coba kibafitiye akamaro kameze gute? Kibafitiye akamaro kameze gute? Muri buraseri? Niyo zija? Bazihinguramwo inzoga rero? Ntaho bishika bakazikoramwo ubuyi? Bakunzi ba Mijo Talent TV murumva rero yuko igiterwa c'ingano kidufasha kugira ngo turonke ibinyobwa. Hano hariho umutama turi kumwe atubwiye yuko ingano bazimbura bakazitwara muri buraseri kugira ngo zivemwo ibinyobwa. Nkuko mubibona rero murabona imisozi yino igizwe n'ibiti, hariho ibitoki bikeya, hariho ingano, hariho imirima y'ibijumbu, imikaratusi y'ubwoko bubiri, imikaratusi yera n'iyindi nyene isa n'urwatsi rubisi. Nukuri turabakunda, nico gituma iyo tugiye hose dukomeza kubereka ca gihugu cacu ciza c'Uburundi ivyiza cambaye. Ndabakunda cane rero, mugire umugisha aho muri kandi mwubahwe.